yaba ingufu arizo zatwara isi l'union serait le maître et le monde du monde, le maître du monde. Muga puisque c'est la tête qui fonctionne, c'est umuntu ni watwara isi. Kuko si umuntu kubera afise ubwenge arahingura ibintu byo pour se protéger contre les lions, pour se protéger ou vaincre la distance, il y a les avions tout ça. Jambo nobwira abantu bagendana ubumuga cyane si samaguru yiruka samaboko samaguru vyiruka n'umutwe ukora utararonka umufasha ntibyo byarakubereye intambamyi ukavuga ati jewe umumuga afise gabasha bazonyemera uwo muntu ndiko ndarondera azonyemera ntabagiye barabiguhora nkaba bakobwa nyene waba mwararondeye. Chuti bagenzi namwe mwese mukunda kudukurikirana kuri Miro TV 257 tubibutse yuko tukubera icirore kugira nawe ubera icirore abandi. Turi muri cha kiganiro indoto yawe aho tuvuga kenshi kuco twifuza kuba muri kazoza ndetse tukaganira n'abandi bafite ico bamaze gushikako kugira ngo batubere intahe batubere icirore twumve ko nabo bafise ico bashitseko ndetse natwebwe dushobora kugira ico dushitseko. None uyu munsi twagendeye uwo bita Remy Ndereyimana. Rero Remy akaba afise ishira hamwe atwara yitwa kwizina rya IPH akaba anagendana n'ubumuga. Remy rero uyu munsi agiye kutuganira ku kuntu yashoboye gushika ahageze uyu munsi kandi afise ubumuga. Turabaramukije cyane Remy. Mwaramutse neza. Ego mwoshobora kutwidondora mukatubwira bariko baradukurikirana bakamenya Remy uwariwe. Ego murakoze je nitwa Remy Ndereyimana naragize ndafise diplome ya licence mu mategeko droit amashure narayize muri primaire muri centre pour handicapés Kiganda gushika ndaja mu seminari ntoya yo mu Kanyosha après niho naja muri université mu nyuma muri ubu buzima ari ikintu kigenda kinkurikira nagateka kugwanira agateka k'abantu bagendana ubumuga biri mu bintu biri mu buzima bwanje bimaze gushika mu buzima bwanje kuko maze kubona ko benshi basamara mu byo babayemo ingene batunganya ubuzima bw'abantu bagendana ubumuga bikankorako kuko mbona umengo bavyifatamo nabi nico gituma ndababa hafi kugira ngo ndabafashe kugira ngo nabo bashike ku rugero rushimishije kubaho nk'abandi kuko turabifitiye uburenganzira kandi turabishoboye. Nico gituma nashoboye mu buzima bwanje bwa misi yose ndi umuntu yaciye mu tuntu twinshi mu kurondera ubuzima rimwe naho niga muri faculté bavuga ngo ni faculté ngo y'abagausi niko babita muri université nicambuza ko nambara t-shirt nkaja kuri terrain kurondera uburyo kuko n'amashure ntiyanyoroheye gose niyoroshe cyane université abayize aho hambere bayita zigzag kuvuga kugenda urazunguruka ukata mu marabirint utazi nyene mvayo narashoboye kuba nditunga ndashobora no kwiga guheza nahereje muri privé nashoboye guheza nirihira muri privé mu buryo ndonse nciye ku bagenzi ku byo naza kuba dispose gukora byinshi ibyo banabona bifise akamaro nabikora kuko nico cyabwiza kuranga umuntu. Ego malgré y'ubwo bumuga mufise mwarashoboye kwiga murayamara. Ego mu bisanzwe novuga ko primaire no ikidaro abavyeyi kuko nibo bashikitse inguvu nyinshi nta nguvu nyinshi cyane nashize ko keretse umutwe nakoresheje kuko harabo nzibiza amashuri bava kure baza kwiga nko kilometero 5-6 mugajewe abavyeyi bashize muri hospice muri centre y'abamugaye Kiganda baranyigisha gushika primaire ndayimare bon il est vrai naragize chance sinzi ko narifise n'umwete ngira ngo kuko ndibuka ko natoye concours j'étais deuxième muri canton iwacu avec 182 points et demi. Ndaja muri secondaire kubera abavyeyi ahantu navuga ko
nagiye gushiramo ingufu ziboneka n'igihe nshitse muri secondaire kuko murabona avec iyi ntambara twaciye tujamwo byari bigoye kwiga abavyeyi twarahungira hariya tukava ngaha tukaja hariya hama mugabo aho ndazi ko abavyeyi barahimiriza mugabo nashyizemo ingufu ndabona ko ntomera nk'uko mbona abandi bagiye barabicira hagati baraheba kwiga bamwe nkabona bariko barasega bikambabaza mugabo narashoboye kwiga ko hariho amagrenade yaterwa mu mashure intambara ngaha aho mwashika ngaha mugaca mwiruka tukagaruka tukagwa tuvyuka tugiga amashure novuga ko nk'ubu ndavye ndibuka ko mvuye mu seminari narize mu Ngagara avec murana ibintu by'ubwoko biteye ndajibuye ihuye ndamara y'umwaka umwe ndagaruka mu Rumonge donc aho hose naragenda ndiga kugira ngo ndabe ko noheza imanite ndazi ko naragerageje kuba kuca mu gipadiri kuba umupadiri narabihize cyane hama ico gihe ntibakira abantu bagenda n'ubumuga yego ndibuka ko narabaye muri wa Pere Carme naraspiyeyo barambwira ko bitokunda kubera ncumbagira barabimbwiye kuri amenya no muri mu ba diocese n'abapadiri ba diocese nabone naragiyeyo Santa Marche nagize stage y'umwaka n'amezi 6 imugera narabayeyo nshaka kuba padiri toujours mugabo Santa Marche mugabo je ntivyanciye inkokora gushika ico gihe niho nabonye ko ifoko noriyante ubuzima kundi niho cyatangura indi ntambara rero cenja muri kaminuza y'u Burundi hama ndiga nashikiye mu gifaransa IPA français barankurayo kubera batashaka nja kwigisha abigisha banje bo muri université bambwira ati ntibishoboka ati ubwizwa kuja handi ndasaba kuja muri médecine bati wize muri lettres c'est pas possible hama naragiye bacashira muri droit niyo zigizage rero nacenjamwo umva ko ari zigizage ugenda tudruwa ushika ningoga mugura inzo gukata amakorosi ukakatira ukagaruka biranka natunzwe n'ukuntu narinzi fise umwete narinzi kurondera narinzi kuyaga n'abantu ikintu cya mbere hariho slogan yihaye kandi naho umuntu wari wese cyane cyane abantu bagenda n'ubumuga nta kintu na kimwe kinanirana nta kimwe umuntu adashoboye ikintu kimwe gusa amaze kubona gihara ku bantu ni no kivuga mu gifaransa ni kiya bita loyauté kuba loyale n'ubwizigirwa mugabirengeye ko ubwizigirwa kuba ko wumva ko ubwizwa kuba juste mutwe kurakora imbere y'abantu ntagire umuntu urengera ico kintu cyo menshi babuze rero ico kintu je carantunze narabanye n'abantu banyizigiye barantu mu buryo amahera hari abanguranya amahera anterme y'amamiliyoni bakankayasubiza kandi bakabona bakaruwi ibigeze kumbwira ati ndakuguranya amahera mugabo simbona aho uzoyakura ariko uko ndakubona ntaco uzoyarondera ariko hama nkishika muri kaminuza nabaye mu commerce w'ibirato n'isoko mwijabe naraja kubomora ibirato bomoza ibirato mwijabe umugenzi arantwara amahera ashika nka 350,000 bo ntiyatwaye kuyatwara yarafise umufasoni yarafise imbanya ja kuri césarienne kandi ico gihe c'était pas gratuit arayatwara kandi je si ikintu cyambere nanye mfise comme slogan yindi nuko uko mbuze uburyo sukuvuga ko ayo mahera ariyo yiwanje yonyene uyatwaye ndafise ico kintu ndava kuraya nkaja kuyandi kuko ndavuga nti après tout si azontunga si yontunze ico kintu benshi barakunda no kubanira ku mahera akavuga ati aya mahera ntayaronse sera fin du monde no rondera yandi arahari kuko amahera yose akisikira mu bantu hari abanyeshuri bo muri university nibo bakunda kuvuga ngo amahera yose agenda mu mifuko y'abantu n'igwacu naco kintu nakigendera ko vraiment numva ko amahera yaragiye mugayandi arashobora kuza ico ni cyambere nico twizikirwa no kugira umwete naratunze ikamyo ya Ben irahomba kubera abantu bamwe abage bose ntibamara bizigirwa ngasubira ngatangura ubuzima hama sino guhenda ngo narakoze akazi gakomeye atari uko nafurunisa amabuye sinagira
sinagira ivyo ntora nararaba gusinya muri porteur n'abamufournisseur b'amabuye b'amatafari w'ibikoresho vyo kubaka narafurnishije ibintu muri Université y'u Burundi imbaho ico gihe nari umunyeshure presque urumva ko en fait kubera kwizigirwa no kumva ko nzi nkajya ku muntu nkamusigurira ivyo nshoboye hama akavuga ati ibintu byo ushobora reka tukugeze nkabikora sindigera no kipa poste so aho naronse akazi karengeye kwigisha mu 2014 narabaye umukuru wa projet bita AKPH ya Union Européenne yari muri Oscar ari projet ya Union Européenne aho honyene inane 2 mois mugabo handi hose navuga nti ndayaronka mu kurondera uburyo ndarondera muri byo kurondera mu buryo bundi ndabikora nca muri byo nkarondera je suis arrivé kubaka akazu kiwanje acarama ndaba mu nzu nubatse ata credit savye yego nkumva ko umunsi ukoze ugakora ikintu cy'ibihumbi 200 50 30 nayubatse imyaka myinshi je vous jure nayubatse nk'imyaka nka irengine je crois 4 ans ku buryo atanumwe yarazi ibyo nariko ndakora nkagenda ndose amahera y'ibihumbi 50 nkajya ndiko ndakora utuntu nkagura amatafari 100 nkagura amatafari 50 gushikaho negeranya nk'amatafari narashitse ku matafari 2200 2500 ndaronka ivyuma nari navyegeranije ndose isima nkaca ngenda nkubaka kandi navuga nti sinubaka akantu ngo nubake inzu y'ivyondo iyo nza kubaka ivy'ivyondo byo byari gushika navuga nti nubaka akantu kameme gakomeye ho hariyo n'amazi mu cyarama barabiza abantu benshi navuga nti aho bizoshikira hose nzoshikako rero nashaka kuvuga ko ikintu cya mbere gikomeye umutima w'iterambere ku muntu uba ufise ubumuga cyangwa utabufise ubumuga bwa mbere ni kuba kubura ubwizigirwa la loyauté envers les hommes igani handicap hama ikindi kintu nabonye kigize ni ugutakaza inguvu benshi bashaka gukoresha ubwenge bafise bagashaka kubaka ikintu mu isegonda zibiri ni nayo slogan internationale muri mondialisation kuko bavuga ati je veux tout et tout de suite bavuga ko ari slogan mbere y'abasataniste kuko ntacyo babura mugabo nanje ndazi ko hari yindi slogan iri ya vrai nuko petit à petit buhoro buhoro amazi sinzi ko bavuga ngo amazi ashikana umusiba ku mugongo birashoboka kuko ibi byo kuvuga ngo nshaka ndabishaka byose kandi ndabishaka ubunyene bituma n'umuntu ajya mu bintu bitari byo busuma dusa mugabo hariho slogan contraire kandi nayo ni yabutisa kuri cyo nyene kandi de façon royale niyo kuvuga uti buhoro buhoro urashuti n'ugashika kebuke bushikana umusiba ku mugezi n'icyo kintu ndagikorerako ku buryo je nagiye buhoro buhoro mu bintu byose mfise nagiye buhoro buhoro muri ibintu byo kugwanira agateka k'abantu bagendana ubumuga nagiye buhoro buhoro nahereye mu 2001 benshi baje mu atelier bakavuga ngo bavuye mu mitwe bavuye turi muri kaminuza nanje bakavuga uvuye mu nama twagiye ndakweretse amafoto ya kera ndiko ndajisha amatapi kubera abantu bagendana ubumuga twari kumwe bari abantu ari byo bashoboye kugira ngo bavyemere kubikora nabwizwa kubijamo kaja mu kinama yari kuwa gatatu misi yose sinaja mu ishuri naragenda kubafasha saa 6 niga après-midi ngaca ngenda tukajisha amatapi mu kinama hamangata bagaca bagurisha aho bakuyemo bagaca bafasha mu kwikenura bo nyene tukagenda tuduza twarigeze kuduza tuduza umutahe turashika nko kumbijana ico gihe je ikintu nabonamwo sinabonamwo ko nunguka amahera ntayo naronka ko ntayo bampa nakorera abo bagaca bayaronka mugabo nabonamwo ko muri kazoza nshobora kuzokreshira hamwe ishobora kubafasha no kubafata mu mugongo nivyo ngeze ku turatanga kubona imbere iyo turiko turaja nishyirahamwe rigeze muri mouvement Emmaüs International ryitwa appui aux initiatives de personnes handicapées iryo shyirahamwe na créé depuis 2002 tuje muri université ubu uye yararonse approbation yo muri Emmaüs muri 2012 urumva ko byafashe umwanya muremure hama ubu
twaremerewe kwinjira muri Emmaus ni bwa buke bushikana gusiba ku mugezi novuga rero mu ngabire mfise ndafise ingabire yo kubona ko nta kintu na kimwe nashoboye nta kintu na kimwe nashoboye murambwira umufasoni tubatse umufasoni wanje ndamubwira ko nubwo dufise uburyo bubayabaye turafise devoir yo guha indero abana isumba ingana n'iyabandi bafise uburyo busumba budufise bigisha amashuri quelque part umugabo nkavuga nti turabigisha twese tugenda umwigisha gushika umunsi ndumwigisha tuvuga ko turabigisha twese umwana wacu cakeneye samahera akeneye indero yo mu ishuri voilà education nico dukorera ko ku buryo mu buryo dufise buke duha abana ivyo bakeneye muri ubwo buryo buke dufise hama ikintu nshima Imana j'ai une femme kandi yavukiye muri iki gisagara hama kandi akaba tumva ko ni muri bake bumva ko bokwemera kuba mu buzima twari tubayeho mugabo nicyo nshimira Imana nuko yashoboye kwiyadapta kuri ubwo buzima ndamubwiye nti kame mifoko tubaho kandi tukabaho neza si kuvuga ko tubwirizwa ko dufise amamiliyoni n'amamiliyoni mugabo lo peu dufise tuyibemo mu butungane ndantante vraiment ndaguhenda sinishimye nzoze kuraba dusurugo gwiza vraiment hama ikindi nacyo dufise dushima Imana nuko nubwo ibyo byose byabaye Imana itaretse ngo bicikire hagati nk'ubu par exemple si benshi bashoboye gushika bubaka akazu bashobora kubamo yego malgré uruhombo bwinshi nagendagira siera mugabo narahashitse ikindi nacyo nshimira Imana si bo benshi bakora ama organisation agashika hashika kuco biyumviriye kuko uri fixa les objectifs amahangiro au départ nta si benshi bayashikako benshi bagenda barazunguruka abonye byansa gaca muri escroquerie andi agacaye icyo nshimira Imana Oneta Buti twarashitse aho dukorera ishira hamwe riringira muco twarondera ku buryo hakenewe ikintu mvuga nti ku manoro notanga birasaba ko umuntu afise uburu umuntu afise ihangiro igihangiro kama ubona ko rishoboka kandi ukaritumbera ntugira amahangiro ejo ukayava ko kaja kuyandi jere upfurumwa ndavuga nti hariho réussite amateka y'abantu bagendana ubumuga hageze sije nabikoze jenyene mugabo ndimwo duvuze tuti hariho loi harabaye loi portant promotion et protection des droits des personnes handicapées ndimwe mu bayakoze mu bayikoze nari muri comité ya commission yariteguye commission yasizeho politique nationale ndi mu bakoze politique nari secrétaire en tout cas ndashobora kuvuga nti ico nahereye ko objectif twihaye icyo twarondera turi kumwe n'abagenzi bacu hajya intambaro yigwana umenga uri kurayigwana mugase patwa se ari abantu baba ari yakote imisyo sunzo kwame bisaba ko wama wiyumvamo ko uri kurakora rundi aza gashira mitafari giwe yego kuko nubwo wotegura gutera imbere hariho ubuzo guteza imbere hariho utusaba kazi hariho umubayere hariho wala tusa nukuvuga ko hariho hamari wundi muntu kidwa yitrera nandi ivyo byose byarashobotse parce que narakoranye nabo bandi ndimwe mu babikoze mukasije nabikoze ndimwe mu babikoze mugabo kandi banyizeye kushiramo muri kuyamba bikore kubera ubwo bwizigirwa iyo perseverance tugerageje kumva gutahura neza turumva yuko mu gihe mwari muri kaminuza ariho ahashoboye kuvuka iyo shira hamwe appui aux initiatives des personnes handicapées mbetse ikanakura ikaba igeze aho mugeze ubunye muri no muri Emmaus ariko none mumaze guheza kaminuza hari ahantu muba maragiye nko kurondera nk'akazi canke kurondera ibindi bintu hama mugahogwa ubumuga mufise ego no vyemeza kuko mbo hamwe novuga ni Yeretanbe niyo hambere nahereye ko muga vyarumvikana kuko bari bakeneye umuntu qui tient debout peut-être ama ivyo vyarumvikanye mugasi no ko babumpoye kuko cyo barondera vyarumvikana kuko hajya bakeneye l'objectif kirumvikana ico nacumva mugabo ndazi ko
noba narakoze muri handicap internationale kenshi nkakora ibibazo sinovuga ko bampoye ubumuga hoho mugabo peut-être que baragiye sont partis mugano kwemeza ko batari bakeneye ko haba umuntu competent mu bamugaye ajamwo abajamwo sinzi pourquoi mais byaraboneka ko bakenera ikintu cya protectionisme y'ibintu byabo baragerageza ku buryo atamura mugaye yinjiramo je no vyemeza bon c'est ni affirmation novuga kubera ndavye si basi ico je nabayemo muri handicap international je connais mes compétences je connais les compétences y'abakozeyo ku buryo novuga nti ari ico bo bampoye kubera bari bakeneye ku proteger ibintu byabo ivyabakoze ko none ku mutima mukavuga nti oui byarankoze ko cyane ku buryo niho naciye mfata ingingo yo gukora muri fédération and umu bénévole à 100%. Aucun sou à la fin du mois nta mahera atanu duhembwa ngaha mugabo uzo kwa musanga ngaha misi yose ndatonda ngaha si ntari kwigisha ndafise akazi ka leta kampemba muga ntari kwigisha ndi ngaha navuze ncace kimpinga ubu ndavuga nti erega si kuvuga ko handicap international itampaye akazi la promotion des droits idashoboka mon objectif reste le même ndafise un moyen de déplacement je me déplace n'igihe noba ntafise uburyo arigihe nsaba muri ahanyene muri fédération cyangwa muri IPH bakanshiramwo un petit carburant de 50 000 20 000 30 000 muga c'est pas aussi kuba kovuga kwa mushahara ico ni cyambere nico cyatumye rero numva no cyamba muri handicap harageze igihe ndavuga nti sinzosubira gupostirayo yego sinzosubira gupostirayo ikindi kintu nacyo nashaka kuvuga byogora kumva abantu bari valide birabagora biraza kubagora kumva mugabo imbega gatoya iyo mu by'abantu bari valide mu mushatse kuvuga abantu batagendana ubumuga kuko reno handicap tuva ko ils sont valides abantu valide natwe tufite handicap ikintu nagomba kuvuga abantu bari valide biragora kutahura twebwe kandi umubaye umu employeur biragoye ko yemera kwambosha une personne handicapée kama kari yo kwimvira ati après tout ndakeneye umuntu nzotuma gaterura kiriya kagiterura mugabo ikintu bibagira bari bagira ko la grande force c'est la tête ego numutwe ukora neza bien fait nico kintu ntacyo bazi kandi non seulement barafise iyo ngorane yuko bama babona ko mengo twebwe dukeneye gufashwa nidukeneye kuja mu madroit yacu nico gituma kenshi ugiye kurondera akazi ahantu ubona ko bama bakenera kukubwira bati donc kurondera ingene avuga ngo ubishobora ico kintu cyama kigaruka ngo uzogerageza n'ugwaye kintu avuga ati ndibaza ko uzogerageza or twebwe ikintu gihambaye ibintu si yaba ingufu arizo zatwara isi l'union serait le maître du monde le maître du monde muga puisque c'est la tête qui fonctionne c'est umuntu ni watwara isi kuko si umuntu kubera afise ubwenge arahingura ibintu byo pour se protéger contre les lions pour se protéger ou vaincre la distance il y a les avions tout ça yumvira umuntu ashira indege hejuru sino yaba rero umutwe inguvu z'amaboko arizo zakora cyo gituma nagomba guhanura abantu baba employeur hariho ikintu gikomeye babwirizwa kurengera ntibarabe umuntu bazoteruza ibintu umuntu azokwiruka azoduga imisozi il y a mieux que ça hariho kuba ufise umuntu ashobora kwiyumvira ta place à la place kandi akiyumvira n'ibintu bishobora guteza imbere isi kudakoresha umuntu aciye ubwenge cyangwa se no guhomba ku isi kuko no guhomba intererano yoterere w'isi mugabo bagaca bayipfisha ubusa kubera amastereotype bafise mu mutwe ico kintu cyo gufata umuntu amugaye comme un être objet de charité kirahari iyo ni ngorane abavalide ntibavyemera bavuga ngo no gurumba no ubu vyariko biraza kubera iki kintu approche sociale tuko turajamo kubona umuntu amugaye nk'umuntu abwirizwa kuba mu kibano nk'abandi biragora no kumva umunyeshure ko abwirizwa kwigana n'abandi vyama bigoye ko umuntu ari valide abitahura sauf umuntu yagiye muri logique akavyumva akaba sensibiliser alors ico kintu rero je nico cyantunze namye narabaye sensibiliser sur le handicap j'ai sensibilisé abandi abagenzi cyane abantu bagendana ubumuga
ndafise ekipe y'abantu benshi dukorana batagendana ubumuga bariyo batari munsi ya 10 kandi ndabahamagara ngo dukore tugakora kiso bemeye bakaza bakankurikira tugakorana byumvikana ko je sinshobora gukorera mu bintu byo kuvangurura ngo abantu bagendana ubumuga benshi ntibatahura agavuga ngo none waramugaye ko ari ngawe ntamugaye me abwirizwa kuba gufasha aterereye intererano igashika tango kugira ngo wamugaye ashikirwe kikuru nuko ndayadita la persona de compétence mwavuze yuko mufise umuryango umugore abana none imbere yaho utararonka umufasha ntibyo byarakubereye intambamyi ukavuga ati jewe umumuga afise gabasha bazonyemera uwo muntu ndiko ndarondera azonyemera ntabagiye barabiguhora nkaba bakobwa nyene mwararondeye no iyo ngorane ntayo nagize cyane ahubwo yari mu mutima mugabo par contre nari mfise abagenzi benshi muri université cyane vraiment des filles et des garçons abo bagenzi bari baramba hafi mu byo gusenga twari nari muri groupe de prière ya Université du Burundi narabaye muri Nwayo imyaka myinshi twarabanye cyane hageze kuresha vraiment ça arrête de soi ahubwo ingorane nagira arabona agiye kubaza ndazi abashika babiri sanga abandi barantanza akambwira ati nukuri kose bomba nkambwira ati no si ya pas de problème kuko ntavyo narinzi nawe ntiwaruzi ko narinda bibitse mu mutima akambwira ati yuza kare boy cyo ikintu kimwe nanye mbaza nigeze kuvuga ati kubera ko bari wamye sympathique kubigeme ari umuntu yigeze kwi mugabo vraiment c'est ni yo loyauté je novuga ko nari sukuntu twabana n'abagenzi muri université abafasha byo dufashanyamwo kuba hafi y'abantu bari sinistre kuba hafi y'abantu bagize tukajana muri byo ku buryo rero refiye ndibaza ko na urabizi ndazi ko je n'apapari ndazi ko ubizi abakobwa barakunda kubona nabone barakunda kubona ari abakobwa bafise capacité yo kubona umuntu ari susceptible kuba umugabo ukuri barabona umuntu ari royale umuntu abo mufasoni sinzi ko nari ndabifise ibyo byose mugabo narabona ko vraiment duko twahurira mu byo gusenga barankunda twaragize hama ingorane nagira cyari cyo kugwa ku muntu yamaze kuba ukipe icyo kintu naguye kuri babiri cyangwa batatu men hama ubusi ngwa ko naraguye ko infa potut naguye heza vraiment naguye hano heza tu pourras voir un jeu si tu viens voir ego hama no kubaka ntangorane twagize twarabaye compatible n'umufasoni wanje ego ahanini twumvise inzira mwagiye muracamo mu byo kwiga n'ukuntu mwagiye muri debrouiller mukora ko mushoboye kugira mubeho malgré y'ubumuga mwari mufise mwarashoboye gushika kuco mwifuza hari ibibazo byagiye birahaba ntambamyi mugabo mwarabirengeye hama murabaho ni naco gitunye mubaho ubunye gushika ubu none akajambo kanyuma twotekerera abantu badukurikirana abantu bagendana ubumuga hariyo nk'umwanya abihebuye babona ati jewe ndi mu bibazo simbona ukuntu nzoshobora kubivamo kubera ubumuga mfise akumva ko atayicizere koko mugire akajambo mumushikirije ega akajambo kanyuma je no shikiriza ni jambo nobwira abantu bagendana ubumuga cyane cyane si samaguru yiruka samaboko samaguru vyiruka n'umutwe ukora kandi umutwe udakorana n'umutima vraiment sindaguhenda ni wa wundi usanga ari ikintu gihuruma ngaho nyene afite ifoko tuba mu buzima tubayemo wakira ibyo bayemo wige kwadapta ubuzima ubayeho twese ntiturabashikiranganje kandi sishobora kwambia ministre sindi umushikiranganje muganda abwirizwa kubaho neza nk'umushikiranganje umuntu mugaye nturi ujyake atagendana ubumuga ashobora kwiruka nturi Francine niyo nsaba mais urashobora kugira sport tu peux être meilleur aho kwiruka sije cyambere kibwirizwa kuba hari izindi nkino biko biratera imbere nidutahure rero bantu b'Imana ko umuntu amugaye so kuvuga ko byose byahagaze kandi so kuvuga ko atagishoboka hakora umutima n'ubwenge umutwe niwo wiruka biri kumwe n'umutima
nta hantu namwe udashobora gushika mugabo ni waguma wiyumvira ati nakabayeho neza muri isi nta numwe abayeho nk'uwundi twese two kwiyahuye mugabo baho ubuzima bw'iwawe hama wakira ubuzima ubayemwo uce wadabuta ibyo utabona abantu benshi bavuga ngo ndasega kubera ntabona hari abatabona badasega kandi badafisa ntibafisa akazi kandi badafisa ibyo babagira nuko iteka nirindi tunga iteka n'itunga mugabo benshi utashaka kurondera iryo tunga hari n'abandi benshi nkuko abantu benshi tubona mu ibarabara batashaka kurondera itunga baja kuyiba batarondera itunga ry'ukuri utashatse kurondera itunga ry'iteka ntagizoroka iteka niryo rigira umuntu bantu rero bamugaye tugira ubuntu tubeho dufite iteka mu buntu bwacu en même temps dukoresha ubwenge n'umutima turondere ubuzima burashoboka twese ndabona ariho benshi ni barabe oturu yabo murabe hari abantu benshi bashoboye kubishikako namwe muzobishikako koresha umutwe ukoreshe n'umutima bikorere hamwe hama wirukisha umutwe n'umutima hama iteka ryawe urigwanire nta kindi yego reka rero tugarukirize hano Remi turabashimiye cyane kubona mwatwakiriye kandi mugashobora kuduha umwanya kugira ngo munafashe ndetse abantu bagendana ubumuga butandukanye. Nanje ndabashimiye cyane kubona mwashatse guhitima nyaje abantu bumve iyo umuntu yaje ava kugira ngo nabo bashobore kuyigana. Ego turashimiye namwe mwese mwadukurikiranye mwumvise ahanini ni nk'intahe ya Remi aho ageze ubu naho afise ubumuga. Turashimiye na cameraman Jado hama tukaba tubabwiye ntinaгаsaga mubandaye mukurikirana ibiganiro byacu Miro TV muzohamenyera byinshi na cane ibibaha byizero by'ubuzima murakoze.